gukorera hamwe, gukora mu bumwe ariko gukorera hamwe. Kanatsinda abarundi barayamaze baravuga ngo ubugirigiri bugira babiri, inyakamwe inyaga imwe, n'iyindi migani myinshi itandukanye. N'umwanditsi w'igitabo c'imigani mu gice ca 27 umurongo wa 14 nawe nyene yaravuze ngo nk'uko icuma gikarisha ikindi niko umuntu akarisha mugenzi we. Gukorera hamwe ni vyankenerwa cyane kandi birimwe inyungu nyinshi cyane. Inyungu ya mbere niyi mvuze, iyo turiko turakorera hamwe tugenda turakarishanya. Burya umuntu ntiyikwiye, tugenda dukeneranira. Imana yaraduhaye ubutunzi, ingabire, yaraduhaye ubwenge. Imana yaratungishije umwana w'umuntu, ariko nubwo turimwo ubutunzi bukomeye, umuntu umwe ntiyishoboye, turakeneraniye. Umuntu wese akenera mugenzi we. Rero iyo dukoreye hamwe, umwe agenda arakarisha uwundi, uwundi akagenda arakarisha uwundi. Uwanditse aya majambo yari umugabo Salomo. Imana yahaye ubwenge budasanzwe, ariko nawe nyene mu kwandika aya majambo yaratahuye ko umuntu atikwiye. Umuntu ntiyikwiye. Aravuga ngo nk'uko icuma gikarisha ikindi niko umuntu akarisha mugenzi we. Mu yandi majambo yariko harahanura abantu kugira ngo bige gukorera hamwe, kugira ngo baze barakarishanya. Haleluya. Ikindi naco n'Imana nayo nyene yarabonye ko umuntu umwe atikwiye. Nico gituma kuva mu itanguriro, kuva mu irema, Imana imaze kurema Adamu yarabonye ko Adamu atikwiye, hanyuma ikimuronderera umufasha, kuko yabonye ko Adamu abayeho wenyene atoshobora, atikwiye. Ikimuronderera umufasha bakwiranye, amufasha ibikorwa mushigikira. Hanyuma baravyara, bararondoka, bagenda baronka n'abandi babashigikira mu rugendo no mu bikorwa bitandukanye. Rero gukorera hamwe biri n'ikimazi kinini ya cane. Birakomeza imigenderanire. Gukorera hamwe bikomeza imigenderanire, tugaca tuba hamwe tugiriranira imigenderanire. Umuntu mutari muzinanye, utaruzi uko ameze, uko mubandanya gukorana, uko mubandanya guhurira mu bikorwa, imigenderanire irakomera. Urukundo rero nabwo rukaziramwo, ugasanga yabaye umukunzi wawe, yabaye inshuti yawe. Ikindi naco byinjira muri ca civugo ca nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe dukoreye hamwe, dukoze mu bumwe birashoboka. Burya iyo dukoreye hamwe tugira umwimbu mwinshi, dukora vyinshi, kandi ibyo twari gukora umwanya muremure tukabikora umwanya muke, kandi dusanga twanabikoze neza, kuko umwe wese azana ubutunzi Imana yamushizemwo, ubwenge Imana yamuhaye, ubuhinga Imana yamuhaye, tukabushira hamwe, ukaza usanga igikorwa tugikoze neza kandi mu mwanya mutoya. Murumva rero yuko gukorera hamwe ni ivy'ikimazi cyane gose. Umwe mu yandi majambo, guhuza umutima n'inama. Nehemiya aba bantu bamaze gushira umutima ku gikorwa byarashobotse, nubwo bagize abagwanizi. Burya nimuze mwiyumvire ngo nitwaje hamwe tugakora ngo Satani azodutinya, haba namba. Naho tujya hamwe tugakora, Satani arahaguruka. Mu gihe cya Nehemiya barahagurutse, abitwa ba Sanibarati, ba Tobiya, ba Geshemu barahaguruka kugira ngo bagwanye igikorwa, ariko abantu bari bashize umutima ku gikorwa. Bamaze gushira umutima ku gikorwa, Nehemiya nk'umurongozi bimutera intege. Nawe abonye abantu bahagurutse abansi, agaca atera intege abene gihugu, kuko bamaze kuja hamwe kandi abona bahuje umutima n'inama. Kandi acara bapanga bamwe, kubera abansi bari benshi, ngo bapanga mu myonga, bitwaje amacumu n'imiheto, bambaye n'inkinzo. Abandi baja ku ruhome barubaka, abandi baja kuvoma badugana amazi. Urumva, kubera bari hamwe bahuje umutima n'inama, umwe wese yaja ku gikorwa ciwe kandi ashoboye. Nico cyatumye Nehemiya ashobora kuba ku ruzitiro araruheza. Barundi bene wacu, tudahuje umutima n'inama,
ngo ntibizokunda ko twubaka igihugu cyacu ngo dutere imbere dushike kuvyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu yifuza na twebwe nyene abarundi twifuza tudahuje umutima n'inama ntibikunda. Kugira amashira hamwe ni kimwe, kuja hamwe abantu bangana ku ni kimwe, ariko none abantu bagiye hamwe bahuje umutima n'inama. Hanyuma usomye mu Kuvayo mu gice c'indwi, mu gice ca 17 turasoma amakuru ya Mose na Yosuwa hari mu gihe bari mu bugaragwa, hanyuma barategwa n'abamareki. Bamaze gutegwa n'abamareki, Mose nk'umurongozi wabo acabwira Yosuwa ngo yegeranye abantu bagende gutera abamareki. Hanyuma Mose nawe acaramubwira ngo nanje nitwaje ya nkoni y'Imana. Burya nkoni y'Imana yari bateau de commandement ya Mose. Aravuga ngo nitwaje ijya nkoni y'Imana nzoduga ku mpinga y'umusozi. Hanyuma Yosuwa abikora nk'uko Mose yamubariye. Hanyuma bukeye Mose ahitana na Aroni ajana na Huri. Burya Mose yari gushobora kuduga umusozi wenyene, ariko yahitanye Aroni nk'umuherezi, arahitana na Huri baraduga umusozi. Bamaze gushika ku musozi, usomye neza muri ico gitabo, muri ico gice ca 17 uhereye ku murongo w'8 haravuga ngo Mose adugije amaboko, Yosuwa yararigita nabo bari kumwe, bararigita abamareki bakabica bakanesha. Ariko ngo amaboko ya Mose yamanuka bagaca batsindwa, abamareki nabo bagaca batangura kubanesha. Hanyuma bamaze kubona ko bimeze uko, Aroni na Huri baca bagira inama Mose. Mbega iyo Mose yari yijanye byari kugenda gute? Baca bagira inama Mose, baca barafata ibuye bamuterekako, bararitereka inyuma yiwe aryicarako. Ariko kuryicarako ntibyari bihagije, kuko Mose n'ubundi adugije amaboko yaratinda karuha. Bari bamaze kubona yuko yaduza karuha kandi arusha kayamanura, Abisirayeli baca batsindwa. Nuko rero baca bamwicarikako. Bamwicaritseko, Aroni acaja iburyo, Huri aja ibubafu, baca bamufata amaboko bayafatira mu kirere. Bayafatiye mu kirere, Yosuwa n'ingabo ziwe aho bari kuri terre baragwana, baranesha, bararigita abamareki bose barabaheza. Nagira ngo mutahure, twese dutahurire hamwe ukuntu gukorera hamwe arivyo bizoduha intsinzi. Yosuwa yari kwaragwana, Mose yari ku mpinga z'umusozi. Mbega iyo Mose atabaho, mbega Yosuwa yari kunesha? Mose nawe nyene yabaho naronke Aroni ngo aronke na Huri bamufata amaboko ashobore kuyagumiza hejuru, nawe nyene ntiyari kubishobora, kandi na Yosuwa yacaneshwa. Intsinzi Yosuwa yaronse yabaye intsinzi ya bose. Mbega usomye ninde woyitirira? Mbega woyitirira Yosuwa? Yosuwa nawe kandi iyo Mose akaduza amaboko atari kunesha, woyitirira Mose. Mose iyo atagira Yosuwa ngo aje kuri terre agwane nazirya ngabo zose bari kumwe, urumva ntibari kunesha abamareki. Mbega twoyitirira Mose? Oya, nawe nyene ntivyari gukunda, kubera Aroni na Huri iyo batamufata amaboko ntivyari gukunda. Intsinzi rero kubwo gukorera hamwe, bahuje umutima n'inama. Aroni na Huri bavyumva cyo kimwe, baratahura Mose bati vy'ukuri ararushe. Batahura umurongozi wabo, baravuga ngo ararushe, kandi uko aruha niko tuneshwa. Baratahura umurongozi wabo, baca biyumvira ico bokora. Icambere biyumviriye bamuhaye ibuye yicarako. Hanyuma icya kabiri bamufata amaboko. Barundi bene wacu, tutahure yuko umuntu umwe adashobora. Nyene icubahiro Imana yaramuhaye ubutegetsi, ariko ari wenyene niyo bishobora. Ashobora kugera ahantu aruha, arushe natwe tugaca tuneheshwa. Umuntu wese hari ugasanga yaneshejwe, nawe nyene bimusaba kugira abamufata amaboko. Abamufata amaboko rero nagiye kwisanga ari twese abarundi n'abarundi kazi dukwiye kumufata amaboko, tukavyumva kumwe, tukamenya ngo araruha, arushe. Rero bisaba ko tumufata amaboko
kandi kumufata amaboko kwa mbere si ukugenda ngo dufate amaboko nk'ibi Aroni na Huri bakoze. Oya, tumufate amaboko mu masengesho, tumusengere tumenya ngo niyaduza amaboko yaba todo commandment niyabandanya kuyiduza aho azoba ageze hose abarundi tuzonesha. Haleluya. Ariko niyacika intege akaruha, kandi ibirusha ni byinshi cyane, tumenye ngo twese tuzoneshwa, kandi tuneshejwe urumva ni twese nyene, ni twese ku neza yacu. Rero tuvyumve kumwe, tugire umutima umwe, tumenye ngo igikorwa ni cya twese. Kugwanya umwansi ni vya twese, si vya Yosuwa wenyene yari kuri tehe na zijya ngabo, ariko vyari vya twese, byari vya bose, byari vya Bisirayeli n'umurongozi arimwo n'abajya bamukikuja abaherezi n'abandi. Twese turimwo, abarundi twese turimwo. Hari umwansi dutegerezwa kugwanya muri kino gihugu cacu. Umwansi wa mbere ni inzara, tumugwanye twese duhuje umutima n'inama. Haleluya, 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 haleluya. Duhuze umutima n'inama, tugwanye inzara mu gihugu, n'umwansi mubi. Tugwanye amacakubiri duhuje umutima n'inama, tugwanye ubunebwe duhuje umutima n'inama. Tuvyumve kumwe, ni ku neza yacu. Inkoni y'Imana afise akayiduza tuzobabanesha, ariko tumenye ngo ashobora kuruha. Tumufata amaboko, umwe wese aherereye aduze, amuduze. Bamwe baturuka ibubafu baduze, abandi baturuka iburyo baduze, abandi bazana ibuye. Ibuye ni Yesu Kristo, niwe gitandara twicarako tukanesha. Ibuye ni Yesu Kristo, umwami w'abami, abari we tumwicarikako. Tumuragize Imana, aduga amanuka yurira indege, tumutereke ku gitandara. Ari we Yesu Kristo azobunesha, abarundi twese tuneshe. Haleluya, haleluya.